FPI iteka ryawe iteka ryanje. Fraternité de patriotes Ineza. Ishingiye kuki? Nta bendera, nta ruririmbo, nta myambaro, nta ndamuso, eka n'ikindi cyose cohava kiba umwitwarariko, maze tugasanga umwanya wo kwiyumvira inyishu z'ibiduhanze wabaye muto. Hari ababifatira ko bakanabipfa, kandi atariyo ngorane dufise nk'abarundi. Dushingiye ku bintu bitatu nyamukuru. Ubwa mbere, umutima w'uburongozi. Uwo mutima ugaragazwa n'imico itatu y'ikirundi, iha umuntu urugero rwo kwirukirwa no kwizegwa na bose, aho kubabera umuzigo batitaza. Ubugabo bwibonekeza mu bikorwa, mw'ishaka rizira uburuhe n'igisharara co kurangura neza ibyiza bihanitse. Ubushingantahe bwitanga mu kugororoka mu kuri, buharanira ubutungane no gutahura abandi naho umutoba muhuza. Ubuntu buca mu rukundo rwa buri wese, niyo utomumenya mugasabikanya ibihari n'ikibabagwe c'ugize ingorane. Ubwa kabiri, inyifato yo kugenza buhoro. Iyo nyifato ituma kizira gukoresha ingufu no gucisha ku buhomba abandi ngo dushikire ibyo tugamije. Kugenza buhoro bigaragaza ko tutari ababeshi batinya guhinyuzwa mu gihe vyoteba. Umwitwarariko wo gukora ibyiza ugasasagara. Ubwa gatatu, ni ubwenge burema imbonakazoza. Iyo mbonakazoza itunganya igihugu mu bisata vyose, abantu bakabaho bose bazi ico bategerezwa gukora mu budasa bwabo ngo baronke amahirwe mu buzima, bigacika uruhererekane rw'urunganwe rw'agaciro ku gihugu.